Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni ya Imbwa Rudende Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri isheni ya Imbwa Rudende Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka rombahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turayatangurira ku vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye, aho avuga ko abakozi bakorera mu biro vy'umushikiranganje wa mbere bategerezwa gukurikirana uko ubushikiranganje bukora. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawontuye kuri uyu wa 14 Gitugutu uyu mwaka mu nyigisho ku bakozi bakorera mu biro vy'umushikiranganje wa mbere hamwe ndetse n'abava mu bindi bisata bikurikira ubwo bushikiranganje. Naho Muramvya ho Musitanteri yaremereye abenegihugu imbere y'umukuru w'igihugu ko agiye kuba umusuku yongere ndetse abe agamburukire abo arongoye. Naho mu gihugu ca Madagascar ho inama nshingamateka yaraye ibogoje Perezida Andry Rajoelina. Turaza kandi gusoreza amakuru muri Buruhukiro ndetse na Kigwena, aho bivuga ko ngo arizo zone zisubiza inyuma umwimbu w'indero muri komine ya Rumonge. Mukanya ni ku buryo bw'idonido turagaruka tubashikiriza amakuru yacu kubiriko biravugwa. Reka tuzitangurira amakuru yacu rero ku buryo bw'idonido kubiriko biravuga ko ngo abakozi bakorera mu biro vy'umushikiranganje wa mbere bategerezwa gukurikirana uko ubushikiranganje bukora. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawontuye kuri uyu wa 14 Gitugutu uyu mwaka mu nyigisho ku bakozi bakorera mu biro vy'umushikiranganje wa mbere hamwe ndetse n'abava mu bindi bisata bikukira ubwo bushikiranganje. Mw'ijambo ryo kugurura ibikorwa Ntawontuye yavuze ko abakozi bategerezwa kumenya intunganyo y'ibikorwa kugira ngo bashobore gukurikirana neza ibikorwa bimaze gushirwa mu ngiro n'ubwo bushikiranganje, kuko ngo igikorwa cabo no gusuzuma, kugenzura ndetse no guteza imbere ibikorwa vya leta. Naho Muramvya ho Musitanteri ngo yemereye abenegihugu imbere y'umukuru w'igihugu ko agiye kuba musuku yongere kandi abagamburukire. Umukuru w'igihugu nawe amusaba ko yoba umuvyeyi wa bose n'uwaraye ubusa akamenya icatumye aburara. Hari kuri wa 14 Gitugutu uyu mwaka aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramuka ashikiriza icensi abenegihugu ho muri komine Muramvya intara ya Gitega. Musitanteri waho Nkurunziza Eric mw'ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagize ati musitanteri aserukira ubutegetsi bw'igihugu muri komine, no kuvuga ko abenegihugu atwara bategerezwa kumva ko bahagarariwe atanumwe abahonyora ku ogakanu. Nico gituma kandi afise ubucamanza n'abajejwe umutekano kugira ngo ntihagire umunyagihugu arenganya uwundi ahari hose. Agira ati tuzonezerwa ari uko twumvise umwenegihugu wese atekaniwe atawushobora kurenganya. Yabandanije avuga ko indongozi ari umuvyeyi kandi umuvyeyi nawe ategerezwa kumenya uko abana biwe baramutse cyangwa se bamerewe. Musitanteri nawe kandi ategerezwa kumenya ubuzima bw'abenegihugu bose, atavuze ngo hariya ni kure n'uraye ubusa akamenya ko yaburaye akamubaza icatumye aburara, hamwe ndetse n'uvuze ko ari umukene ngo amubaze impamvu akenye ace amwereka inzira yo gufata
n'igikorwa ngo yokora kugira ngo ave muri ubwo bukene. nayo musitanteri wa komine Muramvya Eric Nkurunziza mu ijambo ryiwe yemereye abenegihugu arongoye ko agiye kubabera umusuku yongere kandi abagamburukire. Akaba kandi yagiriye ko abaha amanimero yiwe yose ya telefone akoresha kugira ngo uzogira ikibazo azokimuture vyoroshe nawe aheze amutunganirize. Umukuru w'igihugu kandi nawe akaba yaheraheje amwibutsa ko ari umwungere akaba ndetse n'umurinzi w'intama ziwe ari nazo abenegihugu, bityo akaba yamuhamagariye ko ategerezwa kubacungera neza ndetse no kubatunganiriza kugira ngo ntihagire ikibazo na kimwe bagira. Ikindi kandi yamwibukije nuko atoba ngo akaroro ko kwambara ikositime gusa, ahubwo ko yoba n'akaroro mu kubikorwa kugira ngo abo arongoye bamurabire ko akaroro keza ngo haba mu kurima ndetse no korora kijambere. Tunyarukiye muri komine ya Rumonge, zone ya Buruhukiro ndetse na zone ya Kigwena ngo nizo zone zisubiza inyuma umwimbu w'indero muri komine ya Rumonge. Umwiherero w'igisata c'indero wabaye kuri uyu wa 14 Gitugutu uyu mwaka, akarorero muri ico gisata mu mazone yose 13 agize komine ya Rumonge bagarutse ku mwimbu wo mu kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda, ku ntambamyi zihanze indero hamwe ndetse no ku kibazo c'abakutsa kivi. Uku niko amazone yakurikiranye mu mwimbu wo mu kibanza c'umwaka w'icenda mu mwaka w'ishure 2024-2025. Iya mbere ni zone Burambi yagize 85.71 kw'ijana, naho ya kabiri ni zone Minago yagize ibice 80.90 kw'ijana, na ya gatatu ni zone Muyengero 80.82 kw'ijana, zone Muzenga 80.32 kw'ijana, zone Mariza 80.32 kw'ijana, zone Maramvya 80.52 kw'ijana, zone Mudende 76.77 kw'ijana, zone Rumonge 76.58 kw'ijana, ya cenda ni zone Rusabagi 70.48 kw'ijana, naho ya cumi ni zone Kizuka 63.23 kw'ijana, naho ya cumi n'imwe ni zone Gatete ifise ibice 63.07 kw'ijana, naho ya cumi na kabiri ni zone Buruhukiro ikaba ifise ibice 44.52 kw'ijana, naho iya nyuma ikaba ari zone Kigwena ifise ibice 40.54 kw'ijana. Muri zone Buruhukiro na Kigwena hafi y'amashuri yaho yose nta nimwe yamenyesheje ku rugero rw'ibice 50 kw'ijana. Nkuko byakishikirijwe muri uwo mwiherero, zimwe mu ntambamyi zituma umwimbu ugabanuka cane cane muri ayo mazone ya Kigwena na Buruhukiro nizi zikurikira. Intambamyi ya mbere, gutanga ibibanza ku banyeshuri batamenye bahinduriwe abuleti. Icya kabiri, abayobozi badakurikirana neza abigisha abanyeshuri kandi ngo batanagutunganya amanama y'abavyeyi. Aha bapfunditse ko umuyobozi ari we afise uruhara ntangere mu kuduza umwimbu w'abanyeshuri mu gukurikirana neza ko amategeko agenga abigisha ntayagenga abanyeshuri yubahirijwe. Kubwa musitanteri wa komine Rumonge Minani Augustin, umuyobozi amaze imyaka 2 ishuri atwarara itamenyesha akwiye kubogozwa mu mabanga. Naho ku kibazo c'abakutsa kivi, muri uwo mwiherero hapfunditswe kuko umugambi wa komine Rumonge ya kera wo kubaha agashirukabute wo bandanya ndetse ugashikanwa no mu mazone yose yahora mu makomine ya Burambi ndetse na Buyengero. Mu gihe uwo mugambi wahuye n'intambamye y'abayobozi batanze ibiturire birenze by'agashirukabute bagamije kunaniza komine hamwe ndetse n'abatoje amahera mu bavyeyi maze ntibayashikana kw'ikonti igenewe guhemba abashkutsa kivi, ingingo zikurikira nizo zafashwe. Ingingo ya mbere, ku munsi wa 4 igenekerezo rya 16 Gitugutu uyu mwaka hazoba inama y'amashure yegeranye
réseau social maze batororokanye ibitigiri by'ukuri by'abakutsa kivi bakenewe kuri buri shure. Umuyobozi kandi azotanga ibitigiri atari byo akazobihanirwa bimwe vy'akarorero. Naho iya kabiri, abayobozi batoje amafaranga mu bavyeyi maze ntibashikane kuri konte, bigatuma abakutsa kivi badahembwa amezi abiri ya nyuma mu mwaka w'ishure urangiye, bagiye gushengezwa imbere y'ubutungane. Ico twabamenyesha nuko igisata c'indero muri komine Rumonge kinahanzwe kandi n'intambamyi y'amashure yiyugaye kubera kubura abanyeshuri ashobora kugara kuko afise abanyeshuri bake nko mu gisata c'indimi hamwe ndetse n'ibitigiri by'umurengera mu mashure y'icenda y'ubuhinga y'abigenga ari mu Rumonge. Impungenge zagaragajwe kuri ayo mashuri y'abigenga no kutamenyesha mu kibazo ca leta co kuja muri kaminuza Exeter, aho nko mu mwaka w'ishuri wa 2024-2025 ayo mashuri yasohoye abanyeshuri 1280, ariko abatoye Exeter ntibarenga 70 bonyene. Ivyo rero ngo bisubiza inyuma umwimbu wa komine, maze abari mu mwiherero bakabona ko hakwiye gufatwa ingingo igitigiri ntarengwa by'abanyeshuri aya mashuri akwiye kwakira. Umwiherero kandi watunganijwe na komine Rumonge maze ukugururwa na Musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minani, warangiye abayobozi batatu b'amashuri amaze igihe yitwara neza muri komine ya Rumonge, basangije intahe z'uko bitanga kugira ngo n'abandi bayobozi bafatire ko akarorero. Ayo mashuri ni Ecofo Muturirwa ya kabiri, Ecofo Murago ndetse na Ecofo Kiganza. Reka tubandanirize amakuru yacu kubiriko biravugwa mu gihugu ca Madagascar, aho perezida wa Madagascar yamaze gutembagazwa n'inama nshingamateka. Inama nshingamateka yaraye ibogoje perezida Andry Rajoelina. Abashingamateka 130 kuri 163 bagize inama nshingamateka ya Madagascar baraye bemeje ko babogoje burundu destitution definitive perezida Andry Rajoelina atazwi iyo ari kuva wa gatandatu uheze. Amasaha make imbere yuko iyo ngingo itorwa, perezida Rajoelina nawe yari yatangaje ko abicishije ku rubuga rwa Facebook ko abogoje inama nshingamateka. Abasirikari ba Madagascar nabo baraye batangaje ko bafashe ubutegetsi. Ibintu byifashe gutyo mu gihe imyiyerekano ya Gen Z ibandanya. Ubu urwaruka rukaba rwishimira itsinzi yo kuba bwikuye ko intwaro ataco imaze ya Andry Rajoelina. Naho kuva kuwa gatandatu ku mugoroba, Andry Rajoelina yarataye igihugu kugeza ubu ntibizwi neza iyo ageze. Kuwa mbere Lafi yamenyesheje ko Andry Rajoelina yahungishijwe n'indege y'Ubufaransa. Bigitangurura urwaruka rwasaba amazi n'amatara, perezida arusubikamwo amasase. Urwaruka rusaba ko ibitigiri bihagarara, perezida arusuka ibiturire bihagarara, nabwo perezida arusukamwo amasase. Umunsi umwe imbere yuko ahunga yarungitse imoteri zitanga umuyaga nkuba muri kaminuza. Birangira kandi ariwe agiye. Abanyagihugu bakwiriye kubahwa, abategetsi nabo biyumva umengo ni ibitangaza, bakuriye kumenya kubaha abanyagihugu. Burya ngo nta mutegetsi akomeye kurusha barya abanyagihugu akengera. Ibyo rero bikaba ari bimwe mu byatangajwe kuri ubu perezida Andry Rajoelina akaba yatembagajwe n'inama nshingamateka yo muri ico gihugu. Gusa bikavuga ko kuri ubu n'igisirikare ca Madagascar co bacamaze kwifatikanya n'urwo rwaruka mu gukora imyiyerekano byamiriza ubutegetsi bwa Andry Rajoelina. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri isa. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko, gusa ntitwobora gutera yambu tunashimira abariko badukurikira bari mu mucungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu, abari bari mu makomine atandukanye, ibisigara bitandukanye bigize igihugu cyacu Burundi, abari bari mu makomine atandukanye, ndetse tutokibagira n'abadukurikira kandi bari mu bihugu bibanyi, hatwavuga nk'abari mu Rwanda, abari mu buraruko bw'u Rwanda, abari mu
mu bumanuko abari mu burengero ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politiki w'u Rwanda Kigali, mwese turabateye yambu mudahengeshanya gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza, kandi ntitwokwibagira abari kubadukurikira bari mu makungu ya kure, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Austria, muri Australia ndetse n'abari hakurya y'amazi manini ngaho Iburaya, mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza, amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka no dusozerere ngaha amakuru yacu, gusa mbibutse mu fyone suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya mubone notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri nomeresha kuyanyu mukunda cyane imwe rudende yayisange.